n'umwuga wiwe umuririmbyi n'umwuga wiwe l'artiste est son œuvre l'artiste est son œuvre mziki na mwanamziki Chuti namwe bakunzi ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino iganiro c'umuririmbyi n'umwuga wiwe nama ndabashikiriza aha muri studio za televiziyo y'u Burundi nkuko musanzwe mubimenyereye muri kino iganiro nama ntumira abacuraranzi abaririmbyi batandukanye baje kutuyagira ugene umuziki wo ngaha mu Burundi twobandanya turiko tuwuteza imbere kuko biraboneka yuko muri no minsi umuziki w'u Burundi umaze gutera intambwe ama video novuga nk'indirimbo z'amasanamu abaririmbyi bahora bakora muri no minsi biraboneka yuko ari indirimbo bahora bafatira umwanya kugira bakore amasanamu ari ku rwego rwo hejuru biraboneka yuko bamaze gutera intambwe ari abaririmbyi ari novuga bakora aba director no kuvuga abakora umuziki bakora ama montage ama clip biraboneka yuko bamaze kugera ku rugezo ubu rushimishije mugabo naho bimeze uko hariho benshi bahora bavuga bati niturashika ku ntambwe ishimishije ku ntambwe twashaka gushikako novuga nk'intambwe ibihugu duhana imbibe bamaze kugerako natwe abarundi niyo ntambwe dushaka natwe kuzogerako abacuranzi b'abarundi niyo ntambwe bashaka kuzogerako rero kugira iyo ntambwe umuntu azoyigereko ndabaha akaryo muri kino kiganiro bakaza bagaterera ivyumviro kugira ejo canke hirya y'ejo umuziki w'u Burundi no barurangiranwa baze bavuge bati burya ivyumviro natereye muri ya ganiro vyarabaye ngira kamaro ku bandi bacuraranzi bariko baratera imbere kubera twaronse ijambo muri iki kiganiro turaterera ivyumviro vy'ugene umuziki w'u Burundi wotera imbere rero uno munsi nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umuririmbyi nawe niyo rugira Gedeon mbanze namwe ikaze muri kino kiganiro subwa mbere Gedeon ashika ngaha muri za televiziyo y'u Burundi mbwo yashimye kandi kugaruka guterera ivyumviro Gedeon ndaguhe ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane ego nkuko nari bivuze subwa mbere mugabo Gedeon indirimbo zawe nivyo abantu barazibona zica hakumbonesha kure mugabo ari abantu ashobora kuca biyumvira bati nk'utabonye nk'iganiro twagiranye ubwa mbere ashobora kwiyumvira ati Gedeon ko duhora tubona indirimbo ziwe ubunye twatumubonye mu kiganiro basha Gedeon yatangwe kuririmba gute byamujemo gute urumva abantu bacagira ubuntu nyene ibibazo bitandukanye kugira bamenye bati Gedeon ninde Gedeon ngoma mbane ndabwire presentation yanje nitwa Gedeon niyo rugira nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza commune Rango niho nsanzwe mvuka hama Imana ikaba yarangiriye ubuntu inshiramwo igikorwa cyo kuyihimbaza no kuyitazira ego nkabamba ngahi Bujumbura ego umuziki nawo ukaba wotanguye kuze natanguye kuririmba nkiri muri Sunday school ego ariko sinari bwaje muri studio mugabo guhera 2019 niho natanguye gushira ahabona indirimbo ibona ya video yego iyo ndirimbo yitwa gute ikura ku cavu benshi barayizi baramaze kuyibona kandi ranezera cyane kuko hari hahantu Imana ikura umuntu hakagira n'ahantu imushikana ni indirimbo nziza cyane iri kuri YouTube benshi barayizi baramaze kuyibona ego none Gedeon usanzwe uririmba indirimbo mpimbazamana ego izo ndirimbo mpimbazamana nivyo aha mu Burundi ubona zifise ikibanza gikwiriye turavye nk'indirimbo abandi baririmbi no kwita baririmba indirimbo z'isi uravye urugero indirimbo bavuga baririmba indirimbo z'isi bagezeko n'indirimbo mpimbazamana ubona urugero ari rumwe canke indirimbo mpimbazamana hariho ahantu zitaragera indirimbo mpimbazamana uwo mbere zirafise aho zimaze kugera cyane kuko ugiye mu isoko usanga arizo ziriyo mbere wagenda no mu kabare usanga arizo ziriko ziravuzwa wacha mu ibarabara
canke mu matelefone usanga harimo indirimbo mpimbazamana nivyo gushimira Imana kuko ziguma zamamara. Ego none ego Gedeon nivyo indirimbo mpimbazamana kenshi turakunda kuzumva mugabo twumva indirimbo z'abantu bo hanze cyane gusumba abarundi. Urashobora kuba uri kurengana mu isoko, muri bisi, mu studio ukaza wumva indirimbo za Rose Muhando, Bahati Bukuku, indirimbo z'abanyarwanda ba Kenya arizo zivuzwa cyane gusumba indirimbo z'abarundi. Nukuvuga indirimbo mpimbaza z'abarundi nta kanovera zifise. Kubera iki izo ndirimbo zo hanze arizo zikunda kuvuza? Oya, akanovera ziragafise kuko ubu uya izino mu Burundi barazivuza cyane. Kuko mu minsi yahera niho bazivuza izo hanze gusa. Mugabo ubu uya nizo mu Burundi ndumva ziravuga cyane. Kuko nkayikura ku cyavu urabye kuri YouTube usanga ifise abantu barenga ibihumbi 10. Kandi bamaze kwiraba hari ahantu ushobora kuraba ukurikiranye no kuri page barakwereka yuko mu Burundi bariko barakwereka abantu bakurikirana indirimbo barakwereka ati mu Burundi abazikurikirana cyane nabo mu Burundi. Nayo mpamvu ncamvuga ati indirimbo zo mu Burundi bazikurikirana cyane. Umuntu wese akoresha nka page abiravye hari ukuntu bavyerekana bakakwereka abantu bakurikirana indirimbo cyane aho igihugu baba bari. Nk'uje ndavye mbona yuko abo mu Burundi ari bazikurikirana cyane. Hariho n'undi mugenzi yabiravye arambwira ati naje ndavye mbona ari abo mu Burundi bariko bazikurikirana cyane. Abandi baza mu nyuma ndumva kakamo ko gukunda ivyacu karadufashe. Ego karafasha kandi urumva bica binabatera intege. Ego kugira ngo bandanye muri ko mukora byiza gusumbiriza. Ejo canke ejo abantu bagiye nko kuri page yawe urumva yuko ufise na page ya YouTube ya page ya Facebook na page ya Facebook na YouTube iko chaîne niho nabirabiye no kuri chaîne ya YouTube iyo ikura ku cyavu yo imaze gushikana ibihumbi 10. Mugenzi wanje nutatetereza Imana izogutetereza, nutahemukira Imana izogutetereza. Ubushobozi jewe narabubonye, hari Imana yishura ibana n'aba yambaza ijoro n'umurango, hari Imana yishura. Ubushobozi jewe narabubonye, hari Imana yishura ibana n'aba yambaza ijoro n'umurango, hari Imana yishura. Wo vyumva utovyumva irakomeye. Abantu bamaze kwira urumva ko sibake benshi n'abarundi urumva yuko abarundi bamaze kumenya icarico ibi novuga ibintu bishasha no buhinga bwa none ibi vy'imbuga ngurukana bumenyi umuntu arashobora kubikurikirana. Mugabo rero benshi bavuga yuko bihora bituma umuririmbyi ashobora kubaho kubera izo mbuga izo mbuga ko hari abantu usanga bafise imbuga nyinshi, ugasanga bafise za TikTok, afise za YouTube n'ivyo, afise za Instagram, arafise za Facebook, arafise n'izindi mugabo ugasanga muri no misi ngo birinjiza amafaranga. Mu Burundi iyo ntambwe abacuranzi baramaze kuyigera ko aho baza bararonka amafaranga novuga kugira bashobore kugira kwihungura ngira nkakuya, kubera ndavye yuko bivuna gukora umuziki bisaba uburyo. Mugabo rero ubonye ukuyemo uwo musaruro ukavuga uti burya uwo musaruro na ukuye kubera ibikorwa nakoze, nibaze yuko
aha mu Burundi byoba byaramaze gutangura canke biracari mu nzira ko je ndavyumva kenshi mu baririmbyi bo ngahanye muri ibi bihugu duhana imbibi. Icyo nobivuga ko nka jewe ikinahigize ivugabutumwa izi ndirimbo nizivugabutumwa nk'ibyo oya vy'amafaranga umuntu agenda bironderamwo ibyo biragoye ko ntoca ubironkamwo amafaranga. Iciyumviro cyane canke intumbero yanje nuko indirimbo iyancisha kuri televiziyo zigaca ku YouTube zikaja no kuri Facebook zogira abo zihinduye zikabazanira Imana nayo ikacimenya kuntu ishobora kumpemba naho bitosha ngaha muri Facebook canke YouTube. Imana ifise inzira nyinshi kugira ngo ihembe umukozi wayo. Hakuru wizeye Imana ukavuga ati Mana wewe iki ndiko ndakora urakibona, wewe impembo yanje ndayiteze iwawe, ifise inzira nyinshi ngo zirenga n'igihumbi ishobora gucamo kugira ngo itabare umwana wayo canke ikugirire neza. Ikugirire neza ivyo nivyo cane Gedeon. Hari Imana ishura ibana naba yambaza umwanya kundi, izina ryayo nindiho, uwovyumva utovyumva irakomeye. Hariho Imana yishura ibana naba yambaza umwanya kundi, izina ryayo nindiho. Ubushobozi jewe narabubonye, Hariho Imana yishura ibana naba yambaza ijoro n'umurango. Hari Imana yishura ubushobozi jewe narabubonye. Hari Imana yishura ibana naba yambaza ijoro n'umurango. Hari Imana yishura. Mugabo rero hariho abacuraranzi bobo b'abarundi naho tubafatiye hamwe muri rusange bavuga bati twebwe akazi dukora n'akazi k'umuziki gusa. Naho yo bari muri management akavuga ati ibintu byanje byose ni management izobikora. Je mba mu nzu ngenda muri studio, mba mu nzu ngenda ugira nka shooting ya video, ibisigaye ugasanga ari management iri kirabikora. Mugabo ubu rero nkuko indongozi zacu duhereye kuri nyencubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati igihugu nikigire imbono yakazoza, aho igihugu mu bihumbi 2040 kizoba ari igihugu cifashe, mu 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. None urumva ni twese dutegerezwa kuja hamwe twese kugira iyo mbono tuze tuyishikeko. Wowe nk'umuririmbyi je nk'umumenyesha makuru ubundi nk'umwene gihugu nawe yumve yuko ategerezwa guterera kugira igihugu gishobore kugera kuri iyo mbono gishobore gutera imbere. Rero wewe nk'umuririmbyi w'indirimbo mpimazamana sinzi ivyo ni ukora akazi k'indirimbo gusa ubona uzotera imbere uriko uri ukora akazi ko kuririmba gusa? Iruhande yo kuririmba ndafise ibindi ibintu nkora kandi Imana bifatikanije no kumba ndiko ndayikorera nkabone ikira mpezagira. Yego na cyane cyane turi no muri leta nkozi bisaba yuko umuntu wese agira ikintu ari karakora kugira ngo yiteze imbere. Naje ndabifise kandi ndabikora nezerewe, umwanya mwinshi ndayibiha nkakora kugira ngo Imana nayibone kuduhezagira, kugira ngo uwo mwaka w'2040 twese twateye imbere. Kandi ico gihe n'indirimbo zizobatsuko turakora 2040 zo twifashe 2060 ngira hazoba ariho nka building Gedeon hazoba yamaze yarubatse ngaha mu gisagara. Abavuga bati Gedeon building ibi canke agacuka ariho kabisa. Umuntu arabona ivyo Imana igenda ikora. Tubishimira Imana, turabona yuko
nk'uwo mwaka w'ibihumbi 2040 hama na 60 hose tuzoguma tubona ineza y'Imana mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi turabibona yego ubu mbere uravye uciye nko kuri RN ku mugoroba w'ijoro amatara araka ico urya n'ikindi kintu cerekana yuko iyo mbono kazoza izoshika kuko nko uravye nko mu bihumbi 2015 cyangwa na 16 na 17 nta matara yaka mwijoro ku murongo sinzi ko mumaze kubaca nko ku murongo rijya barabara Bugarama ubu arararaka ivyo biri mu bintu by'ibimenyetso kagacu nariko ndavuga kerekana yuko ivyo byose zizobishikako nihinduka ryabaye yego urumva byose ni mu mutwe kuvuga muti ihangiro twebwe abarundi ihangiro dufise nuko twese twotera imbere dukora amaboko mu muzu dukore hama Imana nayo ihezagire ibikorwa by'amaboko yacu yego cyane yego Gedeon yego reka tugaruke ku ndirimbo zawe maze gusohora indirimbo zingahe Gedeon kuvaho winjiriye muri uno mwuga wo kuririmba maze gushika ku ma video abona 9 niyo ari kuri chaîne ya YouTube wari wese naho uja kuri YouTube akandika niyo Rugira Gedeon ashazibona zose niho ziri kandi kuyo chaîne ya YouTube icako ibintu binahazimana n'amajambo y'Imana aho nciye hose nkumva ijambo rimfashije ca ndayishira ku iyo chaîne kugira ngo ifashe umuntu ahashitse hariko ibintu byiza cyane nanje biranezera mpamfata kanya ndavyumviriza bikamindi ntambwe yo kubaha Imana no gushobora kandi gukora n'ibindi bishobora kunovuga gufasha abandi kugira bagaruke mu nzira nziza y'Imana Shobozi jewe narabubonye ari Imana yishura ibana naba yambazi joro n'umurango hari Imana yishura ubushobozi jewe narabubonye hari Imana yishura ibana naba yambazi joro n'umurango hari Imana yishura hagarara shikama turakomeye dufise umukunzi Yesu adukunda reka kwiganyira hagarara shikama komera turakomeye ari Imana dufise umukunzi Yesu adukunda ntukike intege hagarara shikama turakomeye dufise umukunzi Yesu adukunda shikama shiramanga hagarara shikama turakomeye dufise umukunzi haleluya adukunda hagarara shikama indirimbo umaze gukora uvuze ko umaze gukora indirimbo 10 na video ni 9 video 9 ziri kuri YouTube hariho iyo mbere watubwiye ikura ku cavu niyo yatumye unamenyekana cyane benshi barayizi ni nayo uvuga yuko imaze kuburabwa n'abantu benshi kuri channel yawe ya YouTube mbere no kuri page hariho page imaze kurabwa ko ibihumbi 600 abantu ibihumbi 600 yego page yawe yiwanje nyene ya Facebook nararavye abantu ibihumbi 600 na iyo ikura ku cavu benshi baramaze kuyibona cyane ubwo Jede ntaguciriyemo ibihumbi 600 na barenga nturukoresha bya bintu bagira byo kugura amavyuzi ukaboostinga no ibihumbi 600 kumengo ni menshi kumengo bararenze indirimbo zawe rero zirakunzwe cyane
ni ubuntu bw'Imana kabisa, nanjye ndabishimira Imana kuko nasanze barakoze parataje benshi cyane, iyo ndirimbo ishika kure. Kuri page ya Facebook ndabye ndabona 600 imaze kubashikira. Mbere nsaba n'abandi uwo uyibonye wese akore parataje kugira ngo ishikire n'abandi benshi cyane kuko nivuga butumwa. Hariho n'iyindi wise bose barakwemera. Bose barakwemera. Rondera kwemerwa n'Imana, Imana ikwemeye bose barakwemera. Yego. Hakuru uwo rondere kwemerwa n'Imana gusa. Unastahili nawe nyene ikirakurikira. Unastahili iri mu rurimi rw'Iswahili. Ni indirimbo ishemagiza Imana. Ni Imana twitayeho, ni Imana tugirira neza. Iyo ndirimbo ni indirimbo y'amashimwe. Unastahili sifa, unastahili kuabudiwa. Abamaze gushika kuri YouTube baramaze kuyibona. Ni indirimbo inahaza Imana, ivuga ubushobozi bw'Imana. Ego. Iri mu rurimi rw'Iswahili. Rw'Iswahili naho. Hama hacaza wait, iri mu rurimi rw'Icongereza. Wait kubera iki? Iyo ndirimbo wait irandyohera cyane kuko abantu bose dufise amasezerano tugendana canke urabona umuntu umwe ageze ku ntambwe iyi nawe utarayishikako. Iyo ndirimbo rero ihamagarira abantu bose atirindira igihe cyawe kirahari. Nturabe ivyo ujya muntu ashitseko, ariko wowe urindira igihe cyawe kuko igihe cyawe kirahari. Niyo ndirimbo rero wait nico isigura mu majambo make. Ego. Havuye wait haraje ntiwibagire. Yego. Iyo ndirimbo ntiwibagire kubera iki? Iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ibwira umuntu wese ntakwiye kwibagira ahantu Imana yamukuye. Kuko umuntu wari we wese arafise ahantu Imana yamukuye naho yamucishije. Ndiko ndabwira umuntu ariko aratwumviriza wese araba ahantu Imana yamucishije na ibyo yamukoreye byose, hama aheze ashima Imana ntiyibagira ahantu Imana yamukuye. Niyo ndirimbo ntiwibagire nico isigura cyane gose, ibwira umuntu wari we wese kutibagira ivyo Imana yamukoreye. Niba yaraguhezagiye ubandanye wishima wihesha icubahiro kuko n'Imana ishoboye byose. Yego. Ntiwibagire iravuyeho. Urakoze iyindi. Neema ya Mungu. Yo. Neema ndayishitseko canumva mwenga nohaguruka kuko ni indirimbo umuntu wese nta numwe itaraba. Uryamye kugira ngo wikangure n'ubuntu bw'Imana. Ni neema ya Mungu. Yego. Gutembea hapa duniani ndo neema ya Mungu. Kupata kila kitu neema. Kuvaa neema tu. Kupumua. Kuko napumua sahihi. Kula. Kila kitu. Ikintu cyose ni neema ya Mungu. Ubuntu bw'Imana. None neema ya Mungu wayumviriye gute? Neema ya Mungu hari igihe uwisore. Hari igihe umuntu ashobora gushika mu ngwara. Ukagwara ukivuza bikanka. Wamara kwivuza byase ariko ugasenga Imana kubwo ubuntu bw'Imana ikagukiza ugasubira gutatambuka. Hamwe gutambuka baguhaye n'inkoni ngo ugendere kubijya bikanga. Mugo ubwo buntu bw'Imana bukuje ko wivira hasi wigira. Ntumenya n'icyagukijije. Ubuntu bw'Imana buraduhagije. Kandi ndizera abantu bose bariko badukurikirana barabona ubuntu bw'Imana mu miryango yabo aho bari hose, nibwo bugenda butubeshaho. Neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Hari Imana nayo ikirakurikira. Hari Imana yo mwijuru ngira ngo. Hari Imana yo mwijuru twitayeho. Imana mu kuturema yatwishushanije ko. Aha twese twari mu ishusho y'Imana. Hari Imana twitayeho. Iyo ndirimbo ihamagara abantu bose kugira ngo bahaguruke bashima Imana. Umwe wese aravye hagenda ca ibyo agenda cyangwa Imana igenda imukorera yuko akwiye guhaguruka afata umwanya ahari hose abone gushima Imana iyo mukorera kuko ni Imana imwitayeho, ni Imana dukunda, Imana itugirira neza ku munsi ku munsi. Niyo ndirimbo rero ishiza itwereka yuko hari Imana itwitayeho, nta kindi kintu cyo dutandukanya nayo. Dukwiye kwama ariyo dushira imbere muri byose kugira ngo nayo ikore ibyo igeneye kudukorera ku munsi ku munsi. Ego. Izi rero ni indirimbo
si zose hariho izindi rero waje utuzaniye nk'agakemanyi yego gashasha cyane rwose mu bihumbi 2024 yego rero aho gakemanyi nashaka iba ari wonyene ukatubwira uti yego munsi naje ndabazaniye murakoze cyane agakemanyi yego jeje deo ndiko ndakora kandi sindiko ndarambirwa nzokoma ndabazanira bishasha agakemanyi naje nzanye hari indirimbo nshasha atana handi nahamwe iraja ku izo mbuga zose twaje kuvuga mugabo nshatse kubanza kuyizana ngaha aya n'ubushobozi oya birahinduka iyo niyo atana hamwe iraja nshatse kubanza kuyizana ibonekere hano muri kino kiganiro birahinduka ni indirimbo iza iremesha umuntu wari we wese umuntu yaciye mu bantu bakamusuzugura cyangwa agaca mu bibazo amateso ni indirimbo ivuga iti ngo hari agasuzuguro hagiye kuba ukubahwa abahora bagusuzugura ubu bazokubaha ni indirimbo y'indemeshanyo iza iremesha umuntu wari we wese y'ibihumbi 2024 Imana igomba ibikore neza cyane iyi ndirimbo ndayibatuye mwese ibanezereze ni indirimbo cyane ndyohera cyane aha n'agasuzuguro ubu hagiye kuba ukubahwa amina 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 na mwaka w'ibihumbi 2024 bambe yambono yakazoza ubu birahindutse rero tugomba tuyinjire hataranagera ego cyane ego jedeo urumva ego birahinduka indirimbo itanga icyizere yuko ikintu cyose atakintu nakimwe kinanira Imana ikintu cyose imbere y'Imana kirashoboka cyane gose niko gakemanyi waje uzanye uno munsi ariko baraba kino kiganiro no kuvuga yashimye kwizana aha muri kino kiganiro indirimbo isokere muri kino kiganiro kugira yerekane yuko Habarugira Gedeon ariko arakora ariko arakora kandi ariko arakora cyane nesha nk'ejo ejo hariho n'izindi ariko n'izindi ndirimbo ariko arakora n'ubunye nibaze yuko abantu bagiye nko kuri page yawe bose bayibona bace bayibona kabisa ubunyene irashitseko ni bace binjira bandike n'utara bwaje ko yandike niyo Rugira Gedeon acaja kuri page ya YouTube mbere bimukundiye acashona na subscribe kukubere kugira ngo yigumire agumane nacu ibizoza biraja ko byose abibone kandi abadushigikiye bisha bitwereka yuko hari abantu bariko badukurikirana yego murahawe kaze namwe muce muyikurikirana kuri YouTube muyirabe niho yibereye kuko kino kiganiro ko kigiye habona nayo igiye habona kigenda habona bagiye kukuba birahinduka mugezi wanje ahari agasuzuguro hagiye kuba birahinduka mugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka hari Imana idasuzugurwa hari Imana ikwitaho hari Imana idasuzugurwa hari Imana ikwitaho baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka hari Imana idasuzugurika hari Imana ikwitaho hari Imana idasuzugurwa
hari imana ikwitaho. birahinduka mugezi wanje ahari agasuzuguro hagiye kuba Yesu abihinduye. birahinduka mugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukuba Yesu abihinduye. birahinduka mugezi wanje ahari agasuzuguro hagiye kuba Yesu abihinduye. birahinduka mugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha. Morodekayi yarasuzuguwe, igihe kigeze birahinduka. Yosefu yarasuzuguwe, igihe kigeze birahinduka. Mefibosheti yarasuzuguwe, igihe kigeze birahinduka. Na Dawidi yarasuzuguwe, igihe kigeze birahinduka. Nana yarasuzuguwe, igihe kigeze birahinduka. Morodekayi yarasuzuguwe, igihe kigeze birahinduka. Yosefu yarasuzuguwe, ab'umutware twarakomeye. birahinduka mugezi wanje ahari agasuzuguro hagiye kubawa birahinduka mugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha birahinduka mugezi wanje ahari agasuzuguro hagiye kubawa birahinduka mugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha birahinduka mugezi wanje ahari agasuzuguro hagiye kubawa birahinduka mugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha. imbere y'iyo onya hariho iyindi Yego yaje mu mwaka nyene ubushobozi bw'Imana. Hari Imana yishura. Iyo ndirimbo ni indirimbo imeze neza cyane, indirimbo inezera cyane yuko hari Imana yishura atakintu na kimwe kinanira. Ni indirimbo ibwira umuntu wari we wese imuhamagarira kwizigira Imana. Uri mu bibazo byakuruhije byakuremereye, icyo no gusaba ntuhagire uwundi muntu ugenda kubitura ngo umutuye imitwaro kuuya. Jya mu cyumba cyawe wihereranye n'Imana, Imana irakubera inyishu. Usenge uyitakambire n'Imana yumva. Yego uyihaye nayo irakwegera. Ugende ahawe nyene usenge ubwire Imana ibibazo bikuruhije, nayo irakubera inyishu. Iyo ndirimbo ubushobozi niyo ndirimbo nicyo isigura mu majambo make. Hari ubushobozi Imana igenda itwereka ku munsi, niyo Mana tuzigama, niyo Mana tugirira neza, niyo Mana twitayeho, kandi nta kintu na kimwe itokorera abana bayo. Ego urakoze cyane Gedeon. Urumva yuko uriko urakora kandi urumva yuko baduhimiriza gukora kugira dutere imbere twese. Umufuko uronke amafaranga, umunwa uronke icyo ufungura. Nukuja rero ku kivi kugira ibyo bintu tuze tubishobora. Na cyane cyane n'ubu tubiriko turi ku kivi, aho turi hose tuguma dukora. Nayo mpamvu mubona hari kibonetse mu byo twakuye mu gukora, tuyadushyiramo n'indirimbo ikashifasha abo Imana yaremye. Hajya biba bivuye mu byo twakoze. Ego naje no kubatera intege mu bandanye muri ko murakora. Mugabo imbere yuko turangiza Gedeon, nashanda babaze imigambi mufise
imigambi mufise muri kazoza Gedeon mubona mu mbono turimo iyi mbono ya kazoza y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Gedeon afise imigambi yahe? nk'imigambi mfise hakuru nusaba Imana kugira ngo ibandanye inshoboza gukora kuba mw'iyi leta nkozi, kuko ubaye mw'iyi leta nkozi utari kurakora abandi bari ku kivi mw'ico gihe usigara inyuma. Umva nanje cyo nsaba Imana ni kugira ngo nanje nkore njane n'abariko barakora, kuko usigaye inyuma nta kirimo kabisa. Uca usanga wewe niba abandi usanga utangwa kuvuga uti ngo mbe naka ibintu ko yabironse ngo yabikuye kumbe wewe warashizemo umwete urakora nawe arorereye yuko bimusanga aho biri ibintu navyo ntibishobora gusanga aho uri utegerezwa gukora kugira ushobore gushika kuri yo ntambwe. Kandi urumva naho worabira kuri ngo naka ngo afise iki naka afise iki we uvuga uti kiya kintu nanje ndagishaka ucushiramo inguvu ugakora muri ivyo bintu wowe ukora namba warudandaza nk'ibiyoba ukavuga uti nakora nifise umutayi w'ibihumbi nka 200 reka nze ndabika buke buke nze ngende nduga gushika ku 50 100 ngende nduga buke buke yo canke yeje ugasanga ca kintu wifuza uragishitseko. Rero sinzi wowe imigambi ufise ubona uti jewe Gedeon canke hirya yejo nzo afise studio nzo afise ngira ngo nk'imodoka yanje nzo afise inzu yanje mbamwo nzoba kwa gutera imbere bya leta irikira duhimiriza kugira dushobore gushika igihugu cacu kiba ari igihugu giteye imbere hajya umuntu wese avuga ati jewe inzara narasezeye kabisa. Nanje cyo nifuza je sinifuza kuzosigara inyuma y'abandi, nifuza nanje gutera imbere tujane twese atawusigaye inyuma. Ego ivyo birahagije kuko ujanye n'abandi udasigaye inyuma nta kabuza ivyo byose utabishikako. Umva nanje nifuza mbere kuba mu bambere baba muri leta nkozi aho ndi hose nkore, kuko nanje sinshaka gusigara inyuma. Nshaka kuba mbere uwa mbere kugira ngo bose banabona ati wa muntu ari muri leta nkozi ariko arakora ari ku kivi. Yego mugenzi wanje nutatetereza Imana izogutetereza, nutahemukira Imana izogutetereza. ubushobozi jewe narabubonye hari Imana yishura ibana n'aba yambaza ijoro n'umurango, hari Imana yishura ubushobozi jewe narabubonye hari Imana yishura ibana n'aba yambaza ijoro n'umurango, hari Imana yishura. Wovyumva utovyumva irakomeye, hariho Imana yishura ibana n'aba yambaza umwanya kundi, izina ryayo nindiho. Wovyumva utovyumva irakomeye, hariho Imana yishura ibana n'aba yambaza umwanya kuwundi, izina ryayo nindiho. Ubushobozi jewe narabubonye hariho Imana yishura ibana n'aba yambaza ijoro
ijoro n'umurango hari Imana yishura. Hagarara shikama turakomeye dufise umukunzi Yesu adukunda. reka kwiganyira Hagarara shikama komera turakomeye ari Imana dufise umukunzi Yesu adukunda. ntucike intege Hagarara shikama turakomeye dufise umukunzi Yesu adukunda. shikama shiramanga Hagarara shikama Oh, turakomeye turakomeye dufise umukunzi haleluya adukunda. Hagarara shikama. Gedeon duse n'abarangiza kino kiganiro kuko mwaterera ivyumviro vyinshi, muravuga ku vyerekeye umuziki w'u Burundi, muravuga ku vyerekeye n'umuziki wawe. Rero mu kurangiza je nashaka ndangiza kino kiganiro ndabatera intege, hama mbwira n'abantu bariko bararaba kino kiganiro bashobore gushigikira, baze barashigikira abacuranzi n'abaririmbyi b'abarundi mu kugenda ku mbuga zabo ngurukana bumenyi, baza bararaba ibikorwa vyabo kugira bashobore kubashigikira, bumve yuko nabo nyene bashigikiwe, kugira bashobore kuza baraduha ibintu vyiza, ibintu vuga mpuzamakungu. N'abari mu mahanga nabo nyene bamenye yuko aha mu Burundi hariho impano, hariho abaririmbyi bafise impano novuga ziri ku rugero rwo hejuru. Gedeon, ndabashimire kuri kano kanya mwihaye ko kuza kudushikiriza ivyumviro no kutuzanira agakemanyi k'indirimbo nshasha mwasohoye musohoye uno musi nyene muri kino kiganiro. Murakoze cyane, natwe turashimye ukuntu mwaduhaye ikaze, dushimira n'abantu dusangiye kino kiganiro abariko baradukurikirana, twongera tubasaba umuntu afite icyo ashobora gushigikira muri kino gikorwa arahawe ikaze uko biri kose. Ari amasengesho ni sawa, badusengere kugira ngo Imana irushirize kuba nacu. Arico umuntu afise ashobora gushigikira mu bijanye n'ibi vy'ivugabutumwa biciye mu ndirimbo, uko ariko kose ari impanuro byose turazakira nta kibazo. Uko umwe wese azorongorwa gukora aba ariko akora, kuko iki niko washimana. Ego, ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Ego. Aha jewe niho ngarukirije kino kiganiro c'uno munsi. Nizere yuko tuzoba turi kumwe mu kindi kiganiro, natumiye abandi bacuraranzi canke abandi baririmbyi baje kutuyagira kugene umuziki wo ngaha mu Burundi twabandanya turiko tuwuteza imbere. Nkaba nizera yuko mubandanya mukurikira ibiganiro televiziyo y'u Burundi iriko irabashikiriza. Murakoze. Iki ni ikiganiro kibabwira umuririmbyi n'umwuga wiwe. Cette émission est une émission de l'artiste et son œuvre. Iki ni kipindi cha mazungumzo ya mziki na wanamziki.